Tushimire iradiyo ubutumwa bw'amahoro yiyumviriye tugendera kugira ngo tusangire iki kiganiro. Twari twaratumiye abajejwe ibikorwa mu mugambi gukinga ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe hamwe n'urudandazwa rw'abantu mu gihugu dusanzwe dukorera mu ishyirahamwe ry'amashingiro ya Pentecote mu Burundi CPB. Uru ruganda rero ruramaze iminsi ibiri. Uruganda rwari rujejwe kurabira hamwe aho twavuye, aho tugeze n'iyo dutera tuja mu ntumbero yo gukinga no gutorera umuti ibibazo bijanye no gukoresha ibiyayuramutwe hamwe n'urudandazwa rw'abantu, na cane cane mu gukingira urwaruka kuko nibwo usanga rufise ivyo bibazo. Mu gihugu cose rero turafise ibigo bishika indwi ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi risanzwe ryaratunganije kugira ngo dushobore gufasha urwaruka ruri mu myaka tubona yuko ibangamiwe mu bijanye no gukoresha ibiyayuramutwe, ariko cane cane n'ibijanye n'urudandazwa rw'abantu. Ibi tuvuga bijanye n'urudandazwa rw'abantu ni ibintu tubona bigiye vyongerekana muri iyi myaka, aho usanga urwaruka rugifise inguvu rujanwa mu bikorwa twovuga ibikorwa bituma bononekara mu magara yabo, kuko usanga bakoreshwa ibikorwa bibi. Ibikorwa ugasanga harimwo ivyo gukora ibikorwa biruhije birengeje ntibabihembegwe, ico twokwita exploitation par des travaux forcés. Hano ugasanga cane cane abigeme usanga bakoreshwa ibikorwa vya exploitation sexuelle, ugasanga bakoresha ibikorwa vy'ubuhumbu. Abo bakoresha bakaba aribo bironkera inyungu zabo. Naco gituma rero ivyo bigo twabishizeho kugira ngo bigende bifasha mu ntumbero yuko ubwo rwaruka turufasha gusubira mu buzima busanzwe, gusubira kugira ubuzima bumeze neza, na cane cane ko ivyo bikorwa rubozo usanga vyonona imitima yabo, bikonona ubwenge bwabo, bikonona n'inyifato yabo. Uru ruganda rero rwari rwo kurabira hamwe aho tugejeje ibikorwa muri uyu mwaka ugira kabiri uwo mugambi utanguye. Twarashoboye gutumira abajejwe ibikorwa hariya mu mamisiyoni dukoreramwo, mu mamisiyoni ashika 15, kuko naho hari ibigondwi usanga urwaruka rukoreramwo rwavuye mu mamisiyoni atandukanye, mu mamisiyoni yose 15 mu maprovinsi dukoreramwo. Abajejwe ibikorwa rero haba hariya ruguru mu mamisiyoni twari twaratumye ko twongera dutumako n'abajejwe ibikorwa ku cicaro gikuru c'ishirahamwe. Twari tumaranye rero iminsi tuganira ibi bijanye n'ivyo bibazo n'ingene twokongereza inguvu kugira ngo dushobore gushika kw'ihangiro. Iryo hangiro nyamukuru ni iry'uko urwaruka ubwa mbere rwashoboye gukoresha ibiyayuramutwe canke rwagiriwe ivy'urudandazwa rw'abantu gusubizwa mu buzima busanzwe, bagashobora kwikorera ivyabo bibatuma bitunga, ntibazerinze, ntibagume biyumvira kuja gusaba abahava babasubiza muri bwa buja. Ico ni icyambere. Kigira kabiri, twifuza yuko atagwaruka bosubira kuja muri ivyo bintu, ari naho twifuza yuko ababijejwe boshishikara hamwe nabo bakorana n'abarongozi haba mu ntwaro canke mu mashengero, bashobore gukora ico bita ihimiriza, bagahimiriza urwaruka ntigwirohe muri ivyo bintu, ariko kandi n'ababigiyemwo bamenye ahari ibigo bashobora kwitura kugira ngo bishobore kubafasha. Rero novuga nti intumbero twari twihaye kugura uruganda twayishitseko, kuko abari baratumiwe bashoboye kuza, ibikorwa twari twarategekanije twashoboye kubivuga, turabica hirya no hino. Twari duhiriwe duhishije kubera
twari dufise n'umuhinga yanonosoye ivyigwa bijanye no kurabira hamwe ingene twosubiza mu buzima busanzwe abo bantu bagize ibibazo. Hariho rero n'icigwa twaherukiye ko twovuga co gusuzuma yuko ubushobozi twari dufise tukibufise canke tuzoshishikara tubufise kugira ngo ivyo bikorwa bishishikare bikoreka. Rero twashoboye kubona yuko ibikorwa bizoshishikara bikoreka naho umugambi ubwawo woba wahagaze, no kuvuga amafaranga twahora turonka ashigikiye bino bikorwa yohagarara, no kuvuga abagira neza bahora badufasha naho bohagarika ishyiramo ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPB rizoshishikara nk'uko tubibona n'iyindi migambi ishishikara. Uhereye ngaha turi n'umugambi batanguje abagira neza n'ubu urabandanya naho batakibirimo. N'indi migambi rero n'ubu twarimwo nawo nyene n'umugambi tubona yuko ushobora gushishikara, kuko turafise ibimenyetso bimwe bimwe vyerekana yuko hariho ababandanije naho umugambi uhagaze, kuko aho twatanguriye si hose tukiri, hari aho twahagaritse ariko n'ubu baracabandanya. Nk'akarorero nobaha mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake, zone Kazirabageni, muri quartier yitwa canke umutumba witwa Buheka, twaratangujeyo ikigo guhera mu mwaka w'2016 kirabandanya gushika mu mwaka w'2019 ica kirahagarika. Tumaze guhagarika kubafasha, ubu barabandanya bafasha ugwaruka. Muri uyu mwaka uheze twarashoboye gufasha ugwaruka ushika 40. Abo barahawe amasertifika, abo barahawe impamyabushobozi zerekana yuko ivyigwa bize byo gusubizwa mu buzima busanzwe babitahuye kandi bagiye gushishikara bakora. Ivyo rero biduha ivyizigiro yuko no muri ibi bindi bigo bishikandwi nababwiye dukoreramo bazoshishikara bakora, nk'uko mwavyumvise mu ntahe zabo bagiye bashikiriza. Bashinze intahe bavuga bati birashoboka, kuko aho ahari ugushaka ibintu birashoboka, nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ashishikara bivuga, agira ati turi kumwe twese birashoboka. Ishirahamwe rero CPB rizoshishikara rishigikira ivyo bigo kugira ngo mu bikorwa vyabo bashishikare bakora ibikorwa byo gufasha urwaruka gushishikare kugira ubuzima bwiza. Nk'uko mu vyigwa twagiye dukurikirana muri runo ruganda vyavyerekanye, birasaba yuko umuntu yitegurira impinduka rero ubwa mbere birashobora gushika ugasanga uburyo ntibubonetse bw'abagira neza. Muri ico gihe twege twitegurira yuko naho bwoba butabonetse, kuko iyo iba ari impinduka ikomeye, twebwe ibikorwa bishishikara. Ubundi imigenderanire imeze neza, no mu mwaka uza tuzoba dushishikara gukorana nabo. Imigenderanire imeze neza, mu mwaka uza tuzoshishikara gukorana nabo, kuko n'umugambi ufise uri mu kiringo c'imyaka 4. Ubu n'umwaka rero ugira kabiri turiko turakorana nabo. Umwaka uza tuzoshishikara no ku mwaka uzokurikira dushishikare. Kuvuga rero yuko imigenderanire imeze neza, ariko kandi tuba turiko turitegura yuko iyo myaka iniheze bishitse uwo mugambi nturonke uburyo, tuzoshishikara ibikorwa, kuko turiko turigisha abantu twongereza ubushobozi bwabo kugira ngo bashobore kwikorera ibikorwa byabo batazeye inzira. Kuko hako wigisha umuntu, hako uhifa umuntu, uwo mwigisha kuyiroba kugira ngo ubuzima bushishikare naho yoba adafise abo bantu babagira neza.